Yubile n'igihe kiroranye. Ijambo yubile risanzwe risigura impundu, inzamba y'akanyamuneza. Mu gisoma ca mbere twasomeye mu gitabo ca bene Levi, twumvise amajambo Imana yatumye Musa ngo abarire abanyisirayeli, harimo cane cane ingingo y'uko bokwama bibuka igihe c'uko barokotse agacingizo ko mu Misiri, bagafata urugendo bagenda bagana igihugu Imana yari yabemereye. Guhera kuri uyu mwaka w'ukurokoka kwabo niho bategekwa yuko bazoharura imyaka 50, maze iryo sango rigeze bakavuza inzamba zibura umwaka udasanzwe, umwaka w'ikigongo c'Imana, umwaka mweranda. Ariko uko ekleziya yagiye iravyakira, bahavuye bafata indinganizo yuko iyo yubile yohimbazwa uko imyaka 25 yaciye. Guhera kuri uwo mwaka wa yubile vyari bitegerejwe yuko n'uwahora aboshwe abohorwa, uwahora ari umuja akaronka umwidegemvyo, uwo yarangajwe agasubira iwabo mu ntara n'umuryango w'ahavuka, uwari yaranyazwe agatongo kiwe akagasubizwa. Ni umwaka rero wibutsa ukwisubirako, ukunagura imibano myiza mu bantu, n'abari baribagiwe bakibukwa, abahora batunzwe no kurya utw'abandi bakihanura, mbere bagasubiza n'ivyo banyanganije. Wari kandi umwaka wo kwibutsa yuko Imana ariyo igaba vyose kandi ikagenza vyose, yuko ukwiye kuninahazwa kw'isi no mw'ijuru, abo kw'isi bakayininahaza nk'uko abo mw'ijuru bayinahaza, na cane cane bakako iyo Mana ariyo muvyeyi w'abarusho. Ni umwaka rero wo kwinagura, mwese akarondera gusubirana ubutoto, akugurukira ubunywanyi n'Imana n'imibano mu bantu igashingira muri ubwo buyobokeramana bw'ukuri. Muri paruwasi ya Gasenyi, umwaka wa yubile utera akamo abakristu bo mu mibano itandukanye no mu ngo zose ngo birimbure, maze umwe wese azirikana urugero ashitseko. Uko kwirimbura no kuzirikana niko gutuma umuntu abona urugero yakunzwe, ingene yagiriwe ubuntu, ingene yihanganiwe kenshi, ingene yaronse vyinshi atakiguzi. Ivyo byose bikamutuma akenguruka. Nivyo kandi ifasha umuntu kwisuzuma, akabona ivyo yononye, aho yigaje kutariko, ivyamwononekaranye kubera urwangara canke kutitaho ivyo yobwirijwe. Ivyo byose rero araheza akavyihweza, bikamutera kumaramara n'ukwigaya, agasaba imbabazi, akifatira n'ingingo nshasha. Ivyo rero birafasha kugarura umutima ku Mana, abari barahunye bakinagura. Nihagize n'umuntu n'umwe yisubirako akava ubuzima akajibura, umubano wose urahatowera akajisho, paruwase yose, eka mbere diyoseze yose, mbere n'umuryango w'ekleziya yose yuva ikagera, hamwe n'umuryango wose w'abantu yuva ukagera. Yubile rero irugurura akayaga gashasha, ikakugururira umuryango wose w'abantu, kuko haba hari utugozi twa shetani tuba tuvudaguritse.